bo turabizi yuko ari mu gisagara kandi ni vyiza kuhaba ni igiki kigutera kumva wokorera umuziki ibujumbura kandi nini Ngozi tuzi ko hari ama studio menshi mbega hoba harimo akarusho canke ni kugira ngo nyene gusa tuwiryohere mu muji narabonye yuko jewe Imana yandungitse mu muziki w'u Burundi nkuko nje kuwucungura nka kurya Imana yarungitse Yesu. Hello guys, mumeze neza murakomeye nkuko musanze mubimenyereye ni Gashap NG's ku Gasaka nkuko musanze mubizi so ndabaramukije cyane abari mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu ndabaramukije mwaramutse namwiriwe bivanye n'umwe wese ahaherereye uyu munsi rero nkuko musanze mubizi ndabemera yuko nzokoma ndabazanira ibintu bimeze neza bishasha bitagase kabisa yes ubu nkuko mubibona ndabafitiye umutipe akaze gucyanye umugangi w'ifresher uca mubona nawe so yavuye mu gisagara ca Bujumbura narababwiye ati nzokwemera kabisa niruka ariko mpaka ndabazaniye ibinyo yes hamarika tumuramutse atwidondore mbega tuze kumenya wana shaka ibintu byinshi cyane kuri we ndabaramukije cyane bro ubutore bwawe n'ubutwari bwawe bitwibutsa tukiri kumwe nawe ubutore bwawe n'ubutwari bwawe bitwibutsa tukiri kumwe we gonna miss you we gonna miss you we gonna miss you amahoro n'umugisha bibane namwe mwese aho muri hose kuri isi yose kukimubonye ntabi no mugira narabanse vy'ubuzima murabizi yo bibaye ndanse sinzi waje kuntora anyungururiza handi nagiye surprise ntiriwe sezera bandi yanjanye kure cyane tugera kusiye handi aho nabaye ntibamenye ingene nagiye imisi yaragiye naho batamigiye babonye bahebuye bamparuye nk'uwapfuye vyaciye kure nongere kugaruka aho wanje nyatifuza yuko jewe ngaruka haguruka uraba imbere rya foto urabujya muntu ari kwifoto bishibari bazijyara foodies ariko nubu aracaboneka haguruka uraba imbere rya foto urabujya muntu ari kwifoto bishibari bazijyara foodies ariko nubu aracaboneka ni Helpniggv umuraperi arenze sana mu gihugu cy'u Burundi ndabaha izo freestyle abantu benshi muca mumenya abandi umuraperi nyene akomeye cyane avugwa ku mbuga nyinshi hano muri kino gihugu nkaba nibaza ko ndi no mu baraperi bavugwa cyane muri kino gihugu cy'u Burundi nababwiye ibintu birashushe man yes ni Helpniggv nkuko mwavyumvise no mutipe akaze gose murabona ko ari mu boss kontu yes Helpniggv turaguhaye kaze mu bwami bwa Burundi Media TV nanje ndabashimiye cyane kubona mwafashe kakanya mukantumira by the way rabereyo thank you sana nawe gusa uratofye thanks so turamuhaye ikaze kandi dufise n'ibintu byinshi gose tugomba kuza kumubaza kuno munsi turabona dufise amakenga ndetse n'amazinda benshi bari bazati mbega kubatamuzi ariko ico nzi coco yaramama yageze kure sana sinzi nkuto bamuzi ariko maza kumenya byinshi tugiye kumubaza kugira ngo menye ati mbega Helpniggv asanzwe akora iki tumenye byinshi ku buzima bwiwe so Helpniggv ndashaka ndakubaze kubasanzwe batari bazi icuri woba urigiki tumenye kuri umuki kugira ngo abasanzwe batakuzi bamenye ati uyu muntu bariko baraganiriza n'umuntu asanzwe akora iki kintu jewe ibintu nkora ibintu by'imiziki ndaririmba ibintu nyene byose bijanye n'imiziki nyene turafise na studio ikora imiziki ibintu nyene ivyo yego ndi n'umuraperi nyene mbega mwamufise indirimbo zingahe indirimbo hanze mfise indirimbo zigera kuri
10 ndibaza harimo video zibiri yitwa ifoto n'iyitwa we gonna miss you nkaba afise na album mbitse nyene ntarashyira hanze irimo indirimbo 14 niyo album nakubwira hanze yitwa imyaka 5 nyene Helpniggv turafise urusaku yuko umuririmbyi yitwa Kirikou akiri mwarigize kuba abajama ndetse murakorana n'ibidasanzwe ariko mu nyuma mana akaguma kugikorosi mbega ayo makuru yoba ariyo canke bimeze gute ayo makuru niyo Kirikou akiri twarakuranye kuva tukiri batoya nkifise nk'imyaka nka 11 12 Kirikou akiri yari umugenzi tutaramenyekana twese yari umugenzi sana nyene tugakina ebana twaremerana sana n'umuziki twatanguye kubaka amateka n'ingozi turi kumwe ariko wewe nyene kubera urya mupeti ari ukuntu acengetera sana yaracengetereye aragira mu bantu bashobora kumufasha kuvuma vyoroshe n'ingoga acaravuma urabona ubu bisa nuko yandenze kure ni gusa ubumwe ndibaza ni sawa gusa nyene twarateguye na featuring tukiri n'ingozi gusa yagumye njya amakwepe nyene nkwepa bisanzwe gusa nibisanzwe none hoba hari akabifu hagati yanyu canke ni kwa kugara nyene kwa abastari ari ukuntu nyene abafanzi murambabarira hari ukuntu abastari batangura kugara batari abastari no kivuga nkuko agatangura kwimva yuko arenze nk'abasoye nk'indirimbo zibira akazishira habona aca yumva umengo abantu yoreka kubavugisha aca yumva umengo babandi bahora bari kumwe arabarenze ko baraka bifu mufitaniye canke vyo bari ibintu tubisanzwe vyo kubura umwanya ukabura umwanya nawe akabura umwanya jico mvuga nta bifu dufitaniye gusa umuntu nyene yamaze kubona amaze gukorera ibintu amaze gukorera 6 hari igihe nyene ababona umengo nyene arakwiye kugara nanje rimwe namangara kubera hari igihe mbona ati ndabikwiriye narakoze ibintu byinshi binduhisha muri iyi game nawe bigashika akabona umengo yongara ko bivanye n'ivyo abona yakoze ivyo nibisanzwe Helpniggv turabona uri umustar akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi umaze kwandika amateka menshi gose je ko naragukurikiranye ndumva uri umuntu adasanzwe mbega niyihe ndirimbo muri zo umaze kwandika ushira habona yoba yarakugize wowe uri kugira ngo ushobe kwamamara mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu je mu bihugu je kwanza natanguye kwamamara mu Burundi ce ndamamara no hanze bihereye ku ndirimbo nakoze yitwa ni babi iyo ndirimbo narayikoze nyene abanyamerika Cross Feature Isud n'abandi bacavuga ngo narayibivye gusa siyo nari nabivye mu nyuma twaraburanye nyene ku mbuga ngurukana bumenyi ni tuburanira mu shirahamwe gitwa UMG Universal Music Group baraducira urubanza basanga siyo nabivye gusa bavuga ati twokorana remix iyo ndirimbo kubera hakwa gusa niyacu turayikora iyo ndirimbo rero twarayikoze gusa mu nyuma baca baranyihinduka ndayishira kuri YouTube yanje ariko abantu barayibonye kuri FB yaraciyeko no kuri YouTube z'abandi hariho hamwe hameze ibiri Yes, Helpniggv mbega abafanzi bawe bamenye yuko wimanaginga canke urafise umuntu wakumanaginga gusa icyo simbira kinkuru y'umwana sura inyuma ndafise n'indi ngoma yitwa ifoto yariye hit vya danje hano mu gihugu cy'u Burundi no mu mahanga naririmbye mbamvye ku musaraba nkeka ico catumye ivuma cyane c'est vrai hama ibijanye no kwimanaginga je ndi managinga kweri gusa ndafise abantu b'amagenge nyine dufashanye urabona namwe abari nkuko muriko murinjira muri genge mbambarizwamwo kubera murinze mvuga ati reka uyu muntu tumutumire mubona yuko umuntu mushobora kugirana kure mugafatana urugendo kubera muri mu rugendo rwo gutera imbere nanje niko ndimo je abandi bantu dukorana n'abantu nyene tuba dufitanye amagenge nkuko nyene abankorera ama video abo dukorana ibiganiro abanyamakuru bashigikira uko nyene mbega tukibaza ati mbega Helpniggv yoba afise akazi nyabaki kugira ngo ashobore kwimanaginga mbega vyo bikorohera canke bimeze gute
jewe akazi nyene ndafise ibindi bintu nkora gusa n'imiziki niyo nkora mu bisanzwe je mpresenta imiziki kubera nk'ubu tuba turi mu kiganiro c'imiziki nuko nyene wakunzi wa Burundi Media TV uyu mutipe yeka asha kuyunoti kabisa zirivugira kuko ugiye kuraba turafise andi makuru yuko navyo nyene turifuza ko yobiduha ku muco ngo yuko hariho studio agomba gushira habona kugira ngo ziratangura gukora mu kino gihe mbega vyo bari vyo canke go barusako studio irahari turiko turayubaka nyene turiko turaheza kuyubakira i Bujumbura kugira turabe ko twofata umuziki w'u Burundi tuwushire ku yindi nivo natwe duterera itafari mu bariko barawubaka mbega Helpniggv wa uvuka mu gisagara cangozi canke ca Bujumbura je mvuka mu gisagara c'Ingozi kweri none bo turabizi yuko ari mu gisagara kandi ni vyiza kuhaba ni igiki kigutera kumva wokorera umuziki i Bujumbura kandi nini Ngozi tuzi ko hari ama studio menshi mbega hoba harimo akarusho canke ni kugira ngo nyene gusa tuwiryohere mu muji i Bujumbura nyene harateye imbere korera umuziki Ngozi ntiwo kwigiranya n'umuntu agukorera i Bujumbura kubera uri Bujumbura buri mwitereye irimo n'abandi bantu bazwi mu gihugu cyose no hanze bakora ibintu nyene biri ku rwego nawe niba uri kurapingana nabo mugabo uri hani Ngozi nta bantu mbona muri ko murapingana ata n'umuntu numwe akorera umuziki hano aba agezweho ari international no kuvuga rero nico cakarusho cyo gukorera Bujumbura so ndashaka kubaza ikindi kibazo mbega nk'ubu bishitse nka Big Fizz akakubwira ati mukorane collab wo vyifatamo gute naryohego yes mwavyumvise bakunze ba Burundi Media TV ariko turifuza kandi kumenya mbega n'uyuhe mustari ngaha mu gihugu c'u Burundi woba wemera gusumba abandi bose uvuga ati kabisi umuntu aragerageza umustari nemera mu gihugu c'u Burundi umustari nemera wa mbere ni jewe ndiyemera na Baudeni ndamwemera ubundi yitwa Hatari Pro ndamwemera mbega ubwo Baudeni ko dufise insako nyinshi kuri wowe na Baudeni ubwo nta gikorwa muwamaze gukorana canke meko murategura gukorana na twarakuranye indirimbo yitwa Wigona Miss nk'ubiri kirandika amateka abantu bamaze kwiraba kuri YouTube n'ibihumbagiza kwera yego kwera irikiraduga vyatanze yes mbega ko dusanzwe tuzi hariho abakiriya underground n'abandi bageze ku rundi rwego mbega mwebwe ko tubona mumaze kwandika amateka menshi mwoba mukoresha akahe kajide kugira ngo nabo bandi bakiri kuri ya nivo nyene ntarinze kuvuga nabo bumva ati twokoresha iyi strategy kugira ngo dushobore kugera abandi bageze strategy dukoresha no kuvuga no kuba ubikunda bijamo nyene bikuri mu mutima kwaje nkanze birantwara umuziki urantwara amahera menshi ubundi ku rwego yuko umuziki ushobora kuntwara umuriyoni ku kwezi ukuvuga urumva iyo bari nivo iteye ubwoba nyene nko ku muntu akiri karaduka ukuvuga rero ayo mahera yose ndayashiramo ariko mu bisanzwe mvugije kuri Simba mbona habagomba ve ndayakure no kuvuga ati no kubikunda gusa kuba ari impano yawe ari impano yawe rero ibintu ugoma ubona biduka utazi n'ingene biduka kubera jewe nk'umuziki mu kuwukora ndawukora nyene mvuga ati jewe urabona hari abantu nama mbona umengo nta muntu numwe arabaho ibihe byose kubera nta muntu mbona amaze imyaka 1000 mu bantu bari kwisi kuvuga rero mbona umenga abantu bose barafa kandi abantu bose bapfa nanje ni nkuko nofa kavuga ati rero jewe sinoca ngwanira kubaho ibihe byose kuko mbona umenga abantu nta numwe abaho ibihe byose ariko ndashobora kugwanira kubaka ikintu kizobaho ibihe byose ikintu kizobaho ibihe byose rero niyo muziki nkora je nshizemo miliyoni mu muziki sinoca nshavura gusa ari gihe nama nihebanye niyo mbonye amahera mperanye ndiko ndakora umuziki ariko ndavuga ati ibintu ndiko ndakora naho batobiraba nkuko nshaka bazobiraba umunsi umwe batariko barambona Kuvuga rero mvuga abantu umuntu abikora bikunda umuntu ashaka kuza muziki awuzemwe awukora awukunda pana kuwuzamwe ngo aje kurondera amahera azoza je ndazi mu minsi tuzoronka amamiliyoni menshi avuye mu muziki ariko ubize mutaje kurondera ayo mahera ari uko bikunda uzoca utera imbere
iryo niryo bangano babarira. Abakunzi ba Burundi Media TV abastari bakiri ku rwego novuga barambabarira kubasuzugura murumvise novuga kari nka Crane Day abagiriye kugira ngo namwe muzoshike ahageze kuko ndabizi neza ageze ku ntambwe ishimishije ageze kure mbega Helpniggv nk'ubu bishitse nk'umuntu akavuga ati ashaka kugusapotinga vyogenda gute yo kuronka gute supporting ndakoresha Facebook urashobora kunyindikira kuri Facebook cyangwa kuri Instagram. Kuri Facebook amazina yanyu nitwa Helpniggv gusa iragoye kwandika ndibaza bazorishira muri titre y'ikiganiro abantu babibona. Helpniggv mbega nk'ubu bishitse nk'umudada akavuga ati je nifuza kwinjira muri clip yawe yo sabwi iki vyogenda gute? Baratanguye kubimbwira aho babonye ntanguye kwandika amateka nyine. Nukuvuga ati uri umudemu umeze fresh tovye mbona nyine utaza kunyononera video nakubwira wojamo n'ibisanzwe. Yo bari nk'umudemu ameze gute ku bwawe? Cyambere kwanza uri mu VIP nkaho ushatse kuca musi no kwanyisha cyangwa undi mudemu nyine ari update apana umudemu rega uraraba ari indirimbo y'ikinyamuci uraraba hakaja mu mudemu afise isura y'ikinyamuci ari indirimbo yo gukinira mu Kirundi uraraba hakaja mu mudemu nyine wo mu Kirundi wo bifiringa wose rero niwe noshyira muri vine indirimbo ngomba nkore. Helpniggv dusibiye inyuma twumvise indirimbo ngo ni babi ni giki cyatumye wishira ku musaraba ukishushanya na Yesu kibamba ukaja ku musaraba? Iyo ndirimbo yitwa ifoto yo ijya yo ku musaraba. Kwishira ku musaraba hari ubutumwa bukaze nariko ndatanga. Cyambere jewe nari ndiko nakoze album imyaka 5 sivyo? Iyo album naciye ndayita imyaka 5 album. So maze kuyikora naciye mvuga ati rero iyo album nkoze imyaka 5 reka ro ndayihereze isi yose bayibone. Niko ndatangura kuyishira hanze abantu bamwe ntibantahura abastari bamwe bamukamengo bariko barantwara abafana menga abafana bari kuza kuraba ibikorwa vyanje mugabo kubera abo bastari bubatse amazina bagaca bantwara abafana. Rero bikambabaza cyane nkabona yuko umengo nyene ndiko ndahohoterwa. Nukuvuga rero naciye nkora indirimbo mbamvye ku musaraba kubera nararavye n'impano yanje mfise irarenze sana mute. Narabonye yuko jewe Imana yandungitse mu muziki w'u Burundi nkuko nje kuwucungura nka kurya Imana yarungitse Yesu aze gucungura abantu. C'est vrai. Mugabo rero ndarabonye amakosa menshi akogwa mu muziki ndundi je naje ndayakosora. Nikuvuga rero maze gushika abantu ntibantahuye. Abajya abastari ntibantahuye bagumye bantwara abafana. Babanze kuntwara abafana ndabona yuko bangize nka kurya Yesu yaje gucungura abantu ahubwo baca bamukubita ku musaraba. Numva abastari b'abarundi baranshize ku musaraba bo bigira ngo ni ba Boniface abagikuri nyambari bagikuri nyene bande nabande abo bigira ngo ni inzego baca bantwara abafana. Ico gihe nibo bari bagezweho ndavuga ati ababire bariko barambamba kweri kandi nayo nje gucungura umuziki wabo. Nashiye mvuga ati rero jewe reka nkore iyishusha abantu ndabaha ubutumwa bashaka bibababaze abo bastari bayiboneje ko bambamvye. Bakunzi ba Burundi Media TV murumva ko ibintu bitoroshe burya umuntu arinze yibamba kabisa yababaye yavuze tutureka nyene ndabitangire urumva ko bitari vyoroshe yarageze ku ntambwe bitamworoheye ariko courage bro. Na thanks. Ubwo ari handagaga freestyle ku ndirimbo haruka kwandika ndabidogera nyene ingene byagenze. Gusa sindayishira hanze ndiko ndateganya kuzoyishira hanze iri kumwe na video. Mwijuru rya hip hop twari hoje rap ndundi
tubiravye neza dusangiremwo ububandye mwe kuri rap muri nk'utunyoni tw'udufundi murafasha igihugu n'imiziki yonze nk'ibageti nama yarakoranye tubona uru ruganda umucunguzi ari we rukeneye je narahishikiye nkuru yanje yabaye nke wa mugabo yitwa Yesu kuko mwe najwe ucungura nimwe mwanyibambiye mwarambaniye kibanza nkuriye ntimwakimaye na numwe yananyemeye ndagurukiye terura amakaye komba ndabakosora ingene mwaduhemukiye umuziki ndundi mujujemye ibikorwa bitagira quality kumahame ndabahe igiti reka nkura kagoti nzanira imanati ntungure utunyoni nkorera gukufiriti wallahi muroroshe ngasosi kisupageti kumahame rero ndabakorera kangezaho yaga yes nakubali bro uranyemeje wallahi bakunzi ahantu rero iyo ndirimbo y'ifoto ndayikoze baranshize mu gasho buryo gusa rero bamenye yuko iyo ndirimbo yoyo niyaza nari nzohavura ndayikora mbamviye ku musaraba gusa sibyo ndababwiye gusa nimwabona mbamviye ku musaraba mubonye abantu batanguye kunyifuza ngo nje mu gasho nzobabwira ati nimusige uyu muntu wacu yaje gucukura umuziki akunzi wa Burundi Media TV kweli umutipe aragaze bya hatarafise impano je kweli numva vyandengeye murayibona namwe karenze vraiment mugende kuri YouTube mushigikire mbega ushaka gushikira kuri YouTube kwandika gute help gang nyentana niwego nyitango genge kandi nitwa Helpniggv Helpniggv sorry help yoyo barazi nyene bayandika gufasha mu Congereza help na ni ne I na gezi ibiri be na v Helpniggv urumva asi ndayishirako nashatse kwandika a gusa ndayicuritse ikisa na v urumva wandika help ni uko ari kuvyandika gusa ahereza v urumva n na l ntibija ko vyandika Helpniggv yes mwavyumvise mugende kuri YouTube mushigikire ndabashimiye cyane ko mwakoze igikorwa kidasanzwe kuva ibujumbura burya ntivyaye vyoroshe kandi vraiment niwe mustari wa mbere avuye mu gisagara ca Bujumbura akaza gushigikira mu ntara yiwabo akavuga ati reka nanje ngende menyekanishe aba journaliste bahari Ingozi mu ntara iwacu aho mvuka vraiment turabashimiye cyane bivuye ku mutima nawe ndabashimiye navuze ati nze kubamenyekanisha namwe mumenyekanishe kubera namwe mateka muramaze kuyubaka mutanga uyu mazigiye mukora mwararushe namwe birakwiye ko umuntu ava ahantu akaza gukora ikiganiro nkuko natwe babikwiye ko muva ahantu mukaza kudukoresha ikiganiro abana bless sana murakoze cyane dushimiye n'abafana badukurikirana baduhanga amaso kandi uraza abafana sinovuga ngo tubasabe amafaranga ngo tugende turaca kungo dusaba amafaranga gusa nibabona duteguye nka concert bazoze kurorera binjire ku mafaranga natwe tujye ku mpapuro z'imihondo na cyane ko abafana tutabafise atakintu kirekire sana twoshikako cyo gituma ibi byose tubikesha abafana badukurikirana kandi bagakurikiza n'ivyo twabasabye so turabashimiye cyane bakunzi ba Burundi Media TV uyu ni umuraperi turi kumwe murumva yuko ashoboye mugende mumushigikire mugende no kuri YouTube mwandike Helpniggv mwandike na Burundi Media TV yes mwavyumvise mugende no kuri Burundi Media TV mugire like comment na share nkuko twama tubibasaba ciao